Nitwa muganga Ernest Barekensabe nkaba ndi mu baganga banonosoye ibijanye n'indwara z'abakenyezi byo kwibaruka amakanseri y'abakenyezi bo mu gifaransa bita gynécologue obstétricien. Ko umukenyezi yibaruka abana bafatanye birabaho, gusa ibiharuro vyerekana yuko naho bishika ntibishika kenshi. Abahinga ivyigwa vyakozwe bivuga ko bishobora gushika nko ku mbanye 10 na 15 ku mbanye 1000. Ico biva ko rero ahanini biva ku mbanye y'amahasa. Aha rero bica bisaba yuko dutahura ingene amahasa aboneka. Amahasa kugira aboneke ni ibintu bibiri, ni uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere birashika ugasanga imbuto zibiri z'umukenyezi zahuye n'imbuto zibiri z'umushingantahe. Bica byumvikana yuko baca abana babiri, kandi abo nabwo birakunda gushika, mugabo bobo kenshi nta kibazo gikunda kuba. Ubundi buryo bwa kabiri amahasa aboneka ruba ari urubuto rumwe rw'umukenyezi ruhwanye n'urundi rubuto rw'umushingantahe, hakaboneka icyo twokwita umwana umwe, hanyuma akiriko arakura agatangura akigabura, ashobora kwigaburamwo kabiri canke gatatu. Ivyo navyo rero muri uko kwigabura biza gutuma abo bana swate bagira ico bita mu Kirundi umenga ni nkirano, sinzi, ariko mu Gifaransa ni placenta. Bica bituma swate bagira placenta imwe canke zibiri, canke ugasanga bafise placenta imwe bari no mu dusaho tubiri, canke ugasanga bari mu gasaho kamwe. Birya rero vyaho abana bashobora kuvuka bafatanye, ibyo bita Siamois, ni muri uburyo bwa kabiri. Biba ari urubuto rumwe rw'umukenyezi ovule, nuko umugabo rumwe spermatozoide, akaboneka umwana embryon. Hanyuma mu kwigabura, iyo yigabuye kare ivyo bibazo ntibiba. Cya kibazo rero cyuko abana bavuka bafatanye, kwigabura biba vyabaye bitevye. Ivyigwa vyerekana yuko iyo iryo riri mu kwigabura ryigabuye nko mu minsi 3 ya mbere, kenshi harashobora gusanga ari placenta zibiri n'udusaho tubiri. Mugabo iyo igiye kwigabura hagati y'iminsi 3 n'iminsi 7, dushobora gusha turonka placenta imwe n'udusaho tubiri. Iyo rero hageze nko ku munsi w'umunani, dushobora gusha dusanga ari placenta imwe n'agasaho kamwe. Ugasanga abana basangiye placenta kandi bari mu gasaho kamwe. Iyo rero bitevye gushaka nko ku munsi w'umunani no kurenga, bimwe byo kwigabura bikagera kuba bitevye gose nko minsi 8, 9, 10, naho rero usanga babana bafatanye. Gufatana rero bashobora gufatana mu buryo butandukanye, usanga barafatanye mu mutwe wonyene, canke ugasanga imitwe iratandukanye mugabo hagati na hagati niho hafatanye, canke ugasanga n'amaguru arafatanye. Nuko rero ibi vyuko abana bavuka bafatanye bigenda. Biraboneka na cane ibi vy'amahasa, kugira ngo umenye yuko ari placenta imwe agasaho kamwe, kenshi biboneka neza muri ecography yo mu gice ca mbere, ijya twita ecography ya premier trimestre. Kenshi aho urashobora kubona ko ari abana babiri, batatu n'abandi. Ariko iyo ecography ikozwe abana bamaze gukura, kenshi biragora. Muzokumva ugasanga kumbure muri ecography ngo bari babonye abana babiri, mugabo hageze kuvuka ugasanga havutse nka batatu. Kenshi nuko nk'iyo ecography iba yakozwe itevye, mugabo iyo bayikoze hakiri kare nko mu mezi 3 ya mbere, ivyo biraboneka neza. Hanyuma rero n'ivyo bishika nk'ibinavuze yuko bashobora gufatana. Iyo muri ecography ya mbere babonye yuko basangiye placenta kandi bari mu gasaho kamwe, aho mu gukurikirana iyo mbanye muri surveillance, mu vy'uko muraba uteza kuko muraba ko vy'ukuri abo bana batandukanye.
kenshi urabibona muri ecography wayikoze neza urabibona. Ikibazo gusa abakenyezi canke abantu batamenya nuko kenshi yibungiye ugasanga nta ecography akoresheje cyangwa azogera kuyikoresha yaratevye kumbure ibyo umuntu ategereza kubona bidakunda ko abibona. Mu bihe nk'ibi nka twebwe mu gihugu cacu ari amategeko byo guhagarika imbanyi ntavyemera kandi wanashaka keretse ko baba bafatanye iyo bamaze kuvuka umuntu arashobora kuraba ugasanga barabateraniye birashoboka kuko kenshi bakiri mu nda urashobora kubona ko bafatanye mugabo ntubone ibihimba bifatanye n'ibi burya ni ibihimba bishoboka yuko nibavuka uzobiteranura canke ntibizokunda. Kenshi iyo ngingo yo kubona yuko bikunda canke byogorana kubateranura ni ngingo ufata iyo bavutse. Kenshi iyo bavutse ukabagira scanner ucubona ibihimba basangiye canke atavyo basangiye ukabona ati aba birakunda ko bo batandukanya byoroshe canke bigoye. Akarorero nk'ubishize ugasanga basangiye nk'umutima bafise nk'umutima umwe bawusangiye aburumba biba bigoye yuko babatandukanye. Muga hari nk'abo ushobora gusanga bafatanye ugasanga ni nko mu nda mugo ugasanga umwe afise ibyo mu nda vyiwiwe n'uwundi vyiwiwe abo kenshi biba byoroshe. Muga hari usanga ari bihimba vy'ukuri basangiye utobiteranura. Urashobora gusanga n'imitwe ifatanye kumbura ugasanga bafise nk'ubwonko bumwe basangiye urumva bako batandukanya biba bigoye. Mutwere mu gihugu cacu ibi byo imbanyi imeze uko kuvuga ngo yikureyo amategeko ntavyemera naho byoshika biba bigoye kuko hariho ico twita comité d'éthique no kuvuga iyo ka urabanza ukayitwarayo bakiga bakaraba by'ukuri ko bikenewe yuko iyo abaye. Ariko kenshi ibyo bikunda ku bantu bafise ubumuga canke malformation twovuga ziri incompatible avec la vie no kuvuga yuko naho yovuka atazobaho. Akarorero urashobora gusanga umwana akiri mu nda ukabona yuko atamutwe afise ukabona ibindi bihimba byose arabifise ukabona ko afise amaso mugabo inyuma ubu bwonko ngaho umutwe ugasanga ntawe. Kenshi twabibonye kare muri ecography urashobora kubarira abavyeyi ukababwira icokorwa hanyuma ugaca bitwara muri ya comité d'éthique bakaraba by'ukuri ko bikenewe ko iyo mbanyi muyikurayo. Mugabo nk'ibi by'aba abana baba bafatanye urumva ko bigoye kubera bavutse barabashobora kubaho. Abo dufise gushika ubu abahinga bariko baravyiga ibipimo byarakozwe scanner iramaze gukorwa kubera kenshi bisaba ko ari abahinga baja hamwe bakiga bakaraba ivyokunda canke ntivyokunda na cane ko bivanye n'ibihimba biba bifatanye bishobora gusaba abaganga b'ubuhinga butandukanye. Ubu rero bariko barakorana bariko bariga kugira ngo barabe ko bizokunda nuko bitazokunda. Ikindi naco n'igihe babonye ko bikunda hari igihe bisaba yuko abo bana umanza gufata umwanya kugira ngo kumbure bamanze bisununire uzoshobore kubikora. Abo dufise rero ubu abahinga baracariko baravyiga kugira ngo barabe icoshoboka. Abo dufise hariho ni babiri bamwe turabona ko bishobora bitazogorana cyane bishoboka mugabo hariho abandi tubona ko basangiye ibihimba byinshi aribo tubona ko umenga bizaba bigorana cyane. Kenshi rero amahirwe yo kubaho bivana n'ibihimba basangiye iyo ari ibihimba umwe wese afise vyiwiwe bashoboye kubatandukanya makabandanya baho nta kibazo. Haba ikibazo kumwe nabivuga iyo basangiye bafise nk'umutima umwe umutima ntuzowutandukanya ngo umwe atware igipande undi atware ikindi aho rero niho bigorana iyo kugira ufata ingingo yo kubatandukanya. Ushobora kubikora ugasanga kumbure umwe umuhebeye ico gihimba kimwe akabaho ubundi ugaca usanga kumbure nawe ntibizokunda. Ni ingingo rimwe usanga zitoroshe gufata. Uko bigenda nubuhinganishirije bwo kubakora nyene
abahinga bize ibyo kubaga ibyo gukora abantu barabikora bakabatandukanya kandi biragenda neza nta bibazo bikunda kuhaba. Ikibazo gusa nkuko nabivuze bivana n'ibihimba baba basangiye. Iyo ata bihimba bikomeye basangiye barabatandukanya, umwe akigenga n'undi akigenga kandi ubuzima bwabo bukabandanya. Mu kurindira barabaho kuko barashobora konka. Hari igihe usanga ugasanga nk'aho gusohorera umwanda mukuru ugasanga ni hamwe, ibyo nta kibazo barabaho gusa murumva yuko kubera baba bafatanye biba bigoye. Iyo bigiwe haruguru usanga nko gutambuka ibikorwa bakora bica bigorana kuko nta n'umwe aba yitegemvya muri bo, bica bigorana kenshi. Muramaze kubona hari nk'abo ushobora kubona bakuze ugasanga ukuntu bagenda, ukuntu bakora ibintu ukabona ko bigoye by'ukuri. Bidakunze ko batandukanya barabaho uko nyene, ega barabaho nta kindi ikibazo gusa bagira nuko kuntu musanzwe umuntu watereza kuba abayeho yidegemvya yigenga. Ubwo mu gihe bafatanye urumva ko umwe kugira akora ikintu ntashobora kuvuga ngo ndagiye hariya asiga uwundi, bisaba ko bajana ikintu cyose bakoze baba bari kumwe, niho barabaho mugabo umva ko ubuzima bwabo buba bugoye. Muri rusange gusa nuko bumvise yuko ni ibibazo bibaho, nuko gusa abantu rimwe ibintu nk'ivyo kuba batabimenyereye baca bibaza kumbure ko bya bintu by'ibintazi n'uburozi. Oya, nta by'uburozi burimwo, ni ibintu bisanzwe bibaho nkuko nayo basiguriye, bumvise ko ari ibintu bisanzwe atabifataniye n'ivy'uburozi.